Muri iyo nama yarirongowe na Buramatari w'intara ya Ngozi hari hatumiwe abakuru b'ubuzi butandukanye burangurirwa muri iyo ntara. Afashe ijambo Epipode Baranyikwa aramutswa intara ya Ngozi yasavye abari bayitabiriye bose kugerageza gufasha umwe wese ico ashoboye kugira ngo igikorwa cyo kwandika imikangara yifuza kwinjira mu gipolisi cy'u Burundi kizogende neza muri iyo ntara. Epipode Baranyikwa yabasavye kuzobikorana umwete na cane cane bagahinyuza ko impapuro z'abiyandikisha atari za magendo. Nayo afashe ijambo OPC1 Gasabanya Jacques ari mu mugwi ujejwe kwinjiza abapolisi bashasha mu gipolisi cy'u Burundi yavuze ko uruhara rw'umwe wese rukenewe kugira ngo ico gikorwa kize kigende neza maze ribiteka ku ntara ya Ngozi ku gipolisi mbe no kuri leta y'u Burundi muri rusangi. Yamenyesheje ko mu gihugu cyose igikorwa cyo kwandika imikangara mishasha yifuza kwinjira mu gipolisi kizohera ku wa 4 Munyonyo kugera ku wa 17 Munyonyo no mwaka nyene turimwo. Agerageza kumwunganira OPP1 Kankindi Odette nawe nyene asanzwe ari mu mugwi ujejwe ivyo kwinjiza abapolisi bashasha mu gipolisi cy'u Burundi yahamagariye imikangara yose yifuza kwinjira mu gipolisi haba ku rwego rw'aba ofisi abasuzi ofisiye hamwe n'aba aja kubanza kwipimisha ibijanye n'umugera wa sida, hepatite hamwe n'izindi ngwara zandukira kugira ngo bashobore kuja mu gipolisi cy'u Burundi bafise amagara meza. Basanze abatatu bamaze kuja muri iyo higanwa bakagera kwinjira mu centre d'instruction iyo bigira hariho rero teste medicale babagirira rero abazanye bake barataha bagasubira muhira ko basanze bafise ivyo bibiri bitari vy'ama hepatite ama VIH bafise n'amatansi nayo ari kwigiriye ko bogirisha uruhara rwabo kugira ngo bigire bimeze kuko byabonye kwinjira kandi bagomba gutwara VIH na watanga ibyo bamuzi hepatite cyangwa abayibara y'umutima utarawezi agira n'ubuhinga mu muri azoza rero izi n'umuyobozi yobyigire kugira ngo nibize byigirira nkuko rero vyemezwa na Gasabanya Jacques ari mu mugwi ujejwe kwinjiza imikangara mishasha mu gipolisi amenyesha ko ico gikorwa uko gitunganijwe kuva ku wa 4 gushika ku wa 17 Munyonyo hazoba yandikwa kuva ku wa 17 gushika ku 24 naho hasuzumwe amadosiye y'abiyandikishije kuva ku wa 1 gushika ku wa 4 Kigarama hakazobaho ukumanika intonde z'abashoboye kwiyandikisha bose no kumagagaza 14 15 16 na 18 ukwezi kwa Kigarama hazobeho gukora ikibazo.